natwe turabakengurukiye cyane kubera mwaduhaye aka kanya tukavugira kuri televiziyo yanyu. Turazi yuko ijwi rishikira bene gihugu benshi bashobora kudukurikirana, kandi turazi yuko ibyo twavugiye ngaha bavyumvise, baravyumva ko barayikurikirana. Imana ibahezagire, murakoze. Bakunzi b'Amabayi Media TV, reka tubaramutse kandi tubashimira kuko ingene mwama mukurikirana ibiganiro byacu. Ego nkuko musanzwe mubizi, murazi neza ko ikintu cyose kiko kirabera muri komine y'Amabayi tuma twakibashikirije. Rero nkuko muri muratubona ngaha turi kumwe n'umushitsi hano kuri televiziyo yacu ariyo Gwanyu Amabayi Media TV. Imbere ko twidondora tubanza tumuramutse, turabamukije. Mwaramutse Namahoro. Turashima uhoraho. Byo kunda ko mutwidondora. Nitwa Nimona Leonidas, naje nserukira projet yitwa Nkuriza irongowe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, mugabo biciye muri groupement yitwa Accord Ipozaride ifasha gushira mu ngiro imigambi n'imigabo ya projet Nkuriza mu ntara yacu ya Cibitoke. Tubwira mu majambo make uwo mugambi wari Murakoze cyane. Projet Nkuriza ni umugambi wa leta ufashwe mu mugongo n'ikigega c'isi yose, hama ukaba ukorera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ukaba ari umugambi waje gushigikira abana bato bato kuva ku kwezi kumwe gushika ku mezi 23, ukongera ugafasha n'abakenyezi bibungenze, ukongera ukawaje gufasha. Murazi yuko muri kino gihugu cacu hari umurindi w'irondoka ridasanzwe, ukaba waje kugerageza kugabanya uwo murindi kugira ngo turabe ingaruka mbi zirondoka rirengeje urugero, turabe uko twozigwanya. Murakoze cyane. None ko tubabona ngaha muri komine y'Amabayi, ho mwaje mu biki? Murakoze kuri ico kibazo. Turi muri komine y'Amabayi mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi. Twaje rero guha ubumenyi abajejwe abari mu rwego rwa plateforme communale pour la sécurité alimentaire et nutrition. Mumbabarire cangoye guhindura mu Kirundi. Ni urwego rwa komine rurimwo abashingantahe n'abapfasoni bajejwe gukurikirana ibibazo vyerekeye gufungura, vyerekeye sécurité alimentaire n'ivyerekeye nutrition. Nibo rero bazofasha mwishirwa mu ngiro y'uwo mugambi wa Nkuriza. Murakoze cyane. Mbega izi nyigisho muri ko muratanga ngaha muzitanga umunsi umwe canke muzogira mugaruka? Inyigisho zizomara iminsi 2 no munsi nejo, hama bahejeje nabo tuzoca tubarungika ku kivi badufashe bagende ku mitumba guhimiriza rwa rwego ruri munsi yago, no kuvuga ya comité de pilotage local. Bayigishe nabo, bayigishe ibyo bajejwe, bayigishe izi nyigisho turiko turabigisha, banadufashe gushiraho urwego kukuraba ingorane zizokwibonekeza, la mécanisme de gestion des plaintes nk'uko babivuze mu Gifaransa. No kuvuga urwego gutatura amatati azokwibonekeza mwishirwa mu ngiro y'uyu mugambi. Iryo huriro ry'abo bantu rigizwe n'abandi mwisunga iki kubatora? Iryo huriro rigizwe n'abantu ndwi, kandi ryashizweho n'inzego zikomeye cyane. Zashizweho n'itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, kandi hejuru y'uko rwego hariho urundi rwego ku rwego rwa province nako rwashizweho n'itegeko ry'umushikiranganje wa mbere. Ni inzego rero zashizweho kugira ngo zikwirikirane ku munsi ku nzego zose kwa chaque niveau ibibazo vyerekeye gufungura nabi, n'ibibazo vyerekeye nutrition, gufasha abana ngene bofungura neza. Naco gituma twaravye abantu bose bari mu bisata vyerekeye ubuzima bw'ikomine, duhereye ku bajeje intwaro, duhereye
ku bajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi, duhereye ku bajejwe ivy'indero mw'ikomine, ivy'amagara y'abantu mw'ikomine, ivy'imibano mw'ikomine, ivy'amakoperative, ivy'ugwaruka, abo bose ivyo bisata vyose murumva yuko ari bisata vyerekeye ubuzima bw'ikomine. Naco gituma rero batoye abarongoye ivyo bisata kugira bashobore gukwirikirana ibibazo vyo gufungura neza canke nabi, hama n'ibibazo vyo gufasha abana boba bafise ingorane zo gufungura nabi mw'ikomine. Izi nyigisho twaziteguye mu ntumbero yo gufasha abo bose bafise uruhara mw'ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Ngira mwakwirikiranye yuko hari inzego nyinshi zizofasha mw'ishirwa mu ngiro ry'umugambi, guhera ku mutumba babise amakomite de pilotage locale, agizwe naho nyene n'ibisata vyose vy'ubuzima bw'umutumba. Hama hariho urwego rwa komine, hariho urwego rwa province, ni ku rwego rw'igihugu. Rero twashimye rero guha ubumenyi aba bagize iki gisata cyo ku rwego rwa komine, kugira bazodufashe gushikiriza nabo kugenda kwigisha abajejwe ico gisata, abajejwe ako kazi ku rwego rwo ku mutumba, aribo twise komite de pilotage locale, kugira ngo dutangure projet dufise ubumenyi bukwiye, na cane cane nga mwabonye ivyigwa twashimikiyeko ni ivyigwa vyerekeye le cadre de gestion environnementale et sociale, no kugira kuraba yuko aho hantu hariko harabera iproje nk'iyi yerekeye abenegihugu, yuko atangaruka mbi zoza zibonekeza ku vyerekeye ibidukikije canke ku vyerekeye imibano y'abenegihugu, ingene abenegihugu bari basanzwe babayeho, yuko atangaruka mbi zitewe n'ishirwa mu ngero y'iyo proje zoza zibonekeza kuri ivyo bisata. Murakoze. Murakoze cyane mwebwe. Mbega nyakubahwa muri ntara musazo murongoye, hoba hari habo mushobora gutera kamo kuri televiziyo yacu Mabayi Media TV? Murakoze cyane. Murakoze kuko murumva ni televiziyo irabwa n'abantu benshi. Twashaka guhimiriza abenegihugu bose bo mu ntara ya Cibitoke bitabira uyu mugambi, kuko n'umugambi uzokorera ku mitumba yose, umugambi uzoshikira abenegihugu bose atagutora atankunzi. Murumva rero turatumiriye abenegihugu bose bitabira ibikorwa by'uwo mugambi. Turahimirije abajeje intwaro kuko barakomeye, nibo bahimiriza abenegihugu, eka bo bose bafise uruhara mw'ishirwa mu ngiro yuko bokwitabirira ibikorwa, hama tugakutsa ikivi twese, tukaja hamwe, tugakorera hamwe twumvikana, kugira ngo koko muri ayo mezi 15 twihaye, ibikorwa byose twihaye tuzoba twabishize mu ngiro. Murakoze. Ego bakunzi ba Mabayi Media TV, murabizi cyane ko televiziyo yanyu ibagezaho makuru. Raba rero musi y'iyi video, urabe munsi handitse s'abonner canke subscribe, ucukorako, maze gukorako ucubona handi haraga kengeri, ucugakorako ucubona handitse toute canke all, naho nico hakora kugira ibiganiro byacu muzoka mbibashikira. Reba nyakubahwa, reka twakengurukire cyane kukungene twashoboye kubahamagara mukigora, twabye ko bari mufise akazi kenshi, mukemera kuza kugira dushobore kuganira na mwebwe. Turabashimiye cyane. Natwe turabakengurukiye cyane kubera mwaduhaye aka kanya tukavugira kuri televiziyo yanyu. Turazi yuko ijwi rishikira abenegihugu benshi bashobora kudukurikirana, kandi turazi yuko ivyo twavugiye ngaha bavyumvise, baravyumva ko barayikurikirana. Imana ibahezagire. Murakoze. Murakoze cyane mwebwe, nimwasubira inyuma muzogira urugendo rwiza. Murakoze cyane. Bakunzi ba Mabayi Media TV, nyuma yo kubonana n'umwe mu bari batunganije izi nyigisho z'umugambi nkuriza, turi kumwe twace turondera bamwe mu bashoboye gukurikirana izo nyigisho. Amahoro. Amahoro meza. Ego byakunda ko mutwidondora? Yego cyane, ni Dr Fidele, umuganga akorera kuri Hôpital Communale Butahana.
Dr Fidele twababonye hariya mu nyigisho twaguma tubona bariko babasigurira mbega zirya nyigisho zazerekeye iki? Zirya nyigisho z'umugambi nkuriza zari zerekeye ibyo gufungura, ni ibyerekeye amagara y'abantu bafungura nabi, hanyuma muri uwo mugambi nyene harimo n'ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Turi kumwe n'urya arongoye bariya babahaye inyigisho, batubwiye ko mu nyigisho babahaye mugiye kuzikwiragiza ku mitumba yose ya komine Mabayi. Mbega murabona ko ico gikorwa muzoba mugishobora? Ico gikorwa kizoshoboka kubera yuko hariho abatowe kuri buri mutumba abantu 11, bizoroha rero kufasha kugira ngo ico gikorwa gishikire umunyagihugu uwo ari we wese. Muravuze ko kizoshikira umwenegihugu uwo ari we wese, mbega ugerageje gufata kw'izo nyigisho baba mwari murimwo mubona zifite akamaro akahe umwenegihugu muto muto ibibereye ku mutumba wiwe? Na cane cane zifise akamaro kuri aba bantu bafise ingorane yo gufungura nabi. Ni ukuvuga izi nyigisho kuva tuzironse zizofasha aba bantu bari bafise ingorane yo gufungura nabi kugira ngo bashobore kuva ku urwo rugero rwo hasi bashikira urugero rw'uko nabo bofungura neza, kuko zizigisha umunyagihugu gushobora gufungura, kuko hariho abafungura nabi bari basanzwe bafise ibyo bofungura kandi bakamererwa neza. Muganga Fidele, hariho bariko badukurikirana kuri Mabayi Media TV bashobora kumviriza muvuze gufungura nabi no gufungura neza. Byokunda ko mutubwira mu ncamake gufungura nabi ni gute, gufungura neza ni gute? Gufungura nabi ni ugufungura cyane cyane imfungurwa imwe. Gufungura neza nako kurajyana no gufungura imfungurwa zitandukanye ku rugero rwiza, kuko urashobora gufungura imfungurwa byitwa ngo ni nziza ariko ukazifungura zonyene ari ubwoko bumwe, umubiri ugacubura izindi ngaburo wari ukeneye zogirira akamaro umubiri. Ni kuvuga nk'ubu mfashe muhiri wanje nkama nifungurira akanyama gatetse neza mu gasose n'ubugari bw'ubududu, imisi yose nkama nifungura mwe nuko bafunguye nabi by'ukuri? Aho ufunguye nabi cyane, kuko nta byamwa uba washyizemo, nta mboga z'ibyatsi uba washyizemo, ibyo byose kandi ubwo bugari bw'imyumbati bufunguye bwonyene ntago wowe ufunguye neza. Ukwiye gufungura imfungurwa ziri niburi mu miryango 3: ndemamubiri, sanganyangaburo na ntanganguvu. Muganga Fidele, reka tubakengurukire cyane kuri izo nyigisho muheje kuronsa abenegihugu bari ngaha basanzwe bataramenya gufungura nabi cari co gufungura neza cari co, ariko nibaza ko bamaze kucumva. Ushaka warure isahani yuzuze ufungura uhage, ukamufungura iminsi yose ingimwe, ntuzokubaze ko kurafungura neza ahubwo uzokurafungura nabi. Reka tubakengurukire cyane ku mwanya muduhaye. Namwe murakoze cyane, turabakengurukiye. Namwe muradukurikirana turabashimiye cyane, naho butaha.